Kw'igenekerezo rya 26 Gitugutu uno mwaka, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Denise Ndadaye yarateye iteka ibikorwa vyo gusozera inyigisho nkarishabwenge z'imisi ibiri zateguwe n'abashingamateka n'abakenguzamateka mu gisagara ca Bujumbura kuri Royal Palace Hotel ku magenekerezo ya 25 na 26 Gitugutu. Izo nyigisho zatunganijwe n'ishirahamwe ry'abakenyezi b'abashingamateka n'abakenguzamateka b'abarundikazi AFEPABU rifadikanije n'inama nshingamateka y'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa APF. Zikaba hanini zari zishimikiye ku kwigisha abo batowe n'abenegihugu ingene bohimiriza abakenyezi bo mu gihugu hagati kumenya kwitunganiriza imigambi yotuma bashobora kwibeshaho mu vy'ubutunzi, korohereza abakenyezi bagerageza kwitunganiriza ibikorwa vyabo, gushigikira amategeko yitaho ibijanye n'igitsina hamwe n'ikibanza c'umukenyezi mu bijanye n'urudandazwa ndengambibe. Muri izo nyigisho barashimikiye kandi ku ruhara rw'inama nshingamateka na nkenguzamateka mu bijanye n'agateka kazina muntu, ukugereranya ibijanye n'ibwirizwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi no mu bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, icokorwa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka kugira ngo hatsimbatazwe iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu n'ibindi. Mw'ijambo ryo gusozera izo nyigisho, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yarashimiye inama nshingamateka na nkenguzamateka z'u Burundi kuko zitahengeshanya gufata mu mugongo ishirahamwe ry'abakenyezi b'abashingamateka n'abakenguzamateka b'abarundikazi AFEPABU hamwe n'inama nshingamateka y'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa APF yaterereye ibijanye n'uburyo. Yaciye yifuza ko imigenderanire hagati y'ayo mashirahamwe abiri AFEPABU na APF yobandanya itera imbere.